kanarinda abarundi barabahinga barihangira imirimo biciye mu myuga mvabwenge itandukanye bikababeshaho harabajisha n'ababumba harabubaka n'abashushanya harabacura ababaza n'abakoma impuzu harabavuza imiti kama n'abapfumura harabacuraranga n'abanyakaranga umwuga wose witirirwa benewo ntawiyadukiza wifuza kumenya umwuga yarabisaba aciye ku bicocoro bakamwigisha amaze kumenya umwuga yaratanga ikimasa bakamwatira akitwa umunyamwuga abanyamyuga bose bakorera mu kibiri uwinjira ikibiri nawe yarabisaba agatanga agasimba mugaza akaja mu bandi munyumvira ubwo butungane bw'aho hambere umuzo w'abakoroni wazanye amazimwe nyuma yo gusanga abarundi turi bamwe twikwije muri byinshi tutazeye inze dutunzwe n'imyuga yacu bakoze ibishoboka ngo batwifatire bereka abanyamyuga ko ibyo bahingura bitakijanye n'ibihe gaho bazana ibyabo ngo ni iby'ikizungu ko abarundi natwe duharara vuba tubiha agaciro cyane twibagira ibyahinguriwe iwacu i Burundi cyane kuri Manake Burundi TV aho bifuza umunyamwuga mvabwenge tungwa n'ingabire yawe umunyamwuga mvabwenge gira huba wubahwe umunyamwuga mvabwenge gira ico wimariye ubikuye ku mpano karemano yawe turi mu ntara ya Kayanza aho uhagarariye ikigo Manake Burundi aticaye kandi adasinziriye ahari kagendera abanyamyuga mvabwenge bagiye batandukanye turi muri Eden Business Center aho hari umunyamwuga mvabwenge yashoboye gukora akoresheje impano yiwe mbere aranatanga akazi arafasha aba entrepreneur mu ntumbero yo kwiteza imbere reka tumuhe ikaze kuri micro ya Manake Burundi TV kugira ngo asubira bidondore hamayongere atubwire mbega ni gute yashoboye gutanguza bino bikogwa mbega ni gute ariko arabirangura mbe kuri Manake yoyo abiteze hwiki ikaze cyane murakoze cyane je nitwa Ntawumenya Evariste je natanguje iki kigo cyitwa Eden Business Center aho twatanguye turi bakeyi mugabo uko twagiye turatera imbere turatinda turagwiza akazi n'abakozi uno munsi turafise abakozi bashika hafi 10 abo bose bigiye ngaha duca tubaha akazi ari nabo baca badufasha muri iterambere ryacu turamaze gukora ibitari bike nkuko mubibona kuri ayo mashusho twarakoze imipira itari mike turakora imipira y'abakuze y'imbeho tugakora imipira y'abana ama uniforme scolaire tugakora imipira yayindi ababebe bambara hanyuma rero muri kino kigo twebwe twaraharonkeye akarusho n'aba bana babajene murabona baraharonkeye akarusho kuko iyo bajeje amashuri biteguye kuja muri za kaminuza hari gihe bitaborohera kugira ngo bace baronka uburyo bwo kuja kuri les frais de scolarité mugabo iyo bamaze imisi ngaha baronka ayabafasha kuja kuri ayo minerval uwo bitakunze ko aronka ajya amanota ya examen d'etat tuja tumugumya ariko nabo abandi bagiye ku ishuri baragenda baronka ka detente baronse ka detente bagaca bagaruka bagaca profita bakarondera amahera y'agasabune abandanye kubafasha rero bo hari abari ku ishuri ariko iyo baronse detente baca baza directement nga tukabandanya akazi ego Eden Business Center muri ku TV muri ko murakora mbega ko Manake Burundi ivuga ati turifuza ko utungwa n'impano yawe ariko tukifuza ko ivyo bikorwa mvabwenge bija ku mugaragaro tukabona ivyo mwakoze mbega nkamwe bo bahimfashanyo mukaba muri ko murakora muri atelier yanyu mushobora gukora nk'imipira ingahe ku munsi mugiye mwamuronse nk'imfashanyo ego Manake Burundi tuyiteze ko ibintu byinshi cyane kuko nkuko mubibona aka gasare turiko turakoreramwo ni gatoyi cyane turakeneye kwagura naho twagurira turahafise mugabo uburyo bwo kwagura ntabwo turaronka hanyuma nkuko mubibona nk'iyi mashini nk'umwana ariko arakora uyu arashobora gukora imipira 5 ku munsi dufate umupira nk'uyu uyu nuwo amaze kuva mu mashini muri iyi mashini yiwe kuvuga umupira waheze hanyuma rero murabona hasigaye ikintu ca assemblage dusigaje guteranya gatoyi
hariho izindi mashini hajya mu nzu muraza kuzibona hakaba hasigaye agakorwa gatoyi ku guteranya n'intoki mu bwoko umupira imashini imwe nk'uko mubibona irashobora gukora imipira 5 tukara tuyujuje ni ukuvuga nawe ngaho urashobora kugira commande tukakubwira ati ku mugoroba uze kuza gutora umupira uzoba wuzuye nimba atari banga ibiciro ko hari imipira tubona iva hanze y'igihugu tugasanga mu masoko mbega ho bijanye n'ibiciro bimeze gute ko bishobora ko abantu bashobora kuvuga ati oya iyo mpira tujya kugura hari twasanga ibiciro ari birebire mbega hani ibiciro bimeze gute nimba atari banga oya nta banga ririmwo kuko twebwe turakora tukadandaza nta banga ririmwo imipira yacu mu by'ukuri irazimbutse cyane kuko bwa mbere hoho nkuko mubibona imipira agaciro ifise karite iyi mipira twahora tuyigura tuyikuye hanze ngitangura kugira ikiciyumviro ariko ubu tuyikorera ngaha hanyuma rero umupira umwe w'umuntu akuze riyo tugurisha ibihumbi 40 niyo tugurisha ibihumbi 45 turaza kuyibereka ariko nk'imipira y'abanyeshure nk'iyo turonse nk'isoko ifadika ibiciro bica bigabanuka muravyumva dushima kunguka make mugabo tugashobora gukora byinshi rero hariho niyo tugurisha 15 kudupira tw'abana batoyi ariko nk'abantu bahora bayigurira hanze bayigura amadolari urumva bashitse ngaho kayigura 40 y'amarundi baba uguze amafaranga make cyane dushima gutora ko make mugabo tugakora byinshi kugira ngo abantu bose bashobore kuronka bashobora gushikira ibintu byacu murakoze cyane nkuko mwabibonye kuva mu gatondo ndiko ndagendera abanyamyuga batandukanye bo mu ntara ya Kayanza ngaha turi kwa Evariste umuhinga mvabwenge adasanzwe mbere akaba n'umukurambere muri Sopake yo ngaha mu Kayanza twebwe rero tukagira tuti abantu bose bari ku kivi ndabateye intege n'umunezero mwinshi kuri uyu munsi kuko namye ndabivuga ko kuva kera Kayanza yamye ari intara ikundi bikogwa kuva dutangura ivya manaki noneho muravyibonera abanyakayanza bose bari ku kivi nta ntara twari bwajemwo ngo namwe mwese tugendana nk'abakozi bakuru muri manaki mubona ibintu turiko turabona mu Kayanza rero ubwa mbere hoho nashaka mbanze nkengurukire cyane uno mwubahwa yashoye guha akazi ugwaruka twabonye muri atelier mwese mwavyiboneye abamenyesha makuru mwari hano yuko abantu bakora gutya ari bo leta mvyeyi irimwe irakurikirana kugira ngo ibashigikire twebwe natwe rero kugira ngo tuje kubavugira muri leta nuko baza bakatwereka ivyo bakora bakatubwira ivyifuzo vyabo tukabishira hamwe n'ibivuye mu zindi ntara tukabijanira rimwe ngaha rero akajambo no havugira nuko muravye namwe ibintu bakora ni vyiza cyane n'uyu mupira nambaye nibo bawumpaye ko kado ejo mbere mbonera akaryo ko kubakegurukira cyane urabona ko unambere burya naheruka kwambara neza kera ubu niho rero niyumva neza sinzi ko horuja mu ministeri Bujumbura kugira ngo utange ino mipira uyereka aba ministre uyereke les directeurs généraux ibi barashaka ndaryohewe kuko uravye ibikorwa mukora jewe nama murazi ko ni Rwanda zunguruka ibihugu hirya no hino mu bindi bihugu usanga amashure yose yambaye uniforme zino mipira none mu Burundi kubera iki ibi bintu tutariho turabibona mu mashure bavyambara muraja kugira soumission canke lettre de manifestation d'intérêt ego duhora tubikora hari amashuri atari make amaze kutugurira mugabo atari ku rugero runini ya cane kubera bamwe baracidesista baracafise ubwoba bwo kubikora bavuga yuko murantunga baracafise ubwoba bwo kubikora cyane cyane bavuga yuko abavyeyi ngo bafise uburyo buke mugo tweco twifuza nuko leta ibishizemwo inguvu kabiha intumbero neza amashuri yose akagira ama uniforme bwa mbere ho shuri cyarisa neza iyo bambaye neza baca basa neza no mu mutwe burya bice bigenda neza intumbero yacu nuko twogira des écoles amis des enfants
yego jewe rero ico mbona hari nivyo amashuri y'abene igihugu hariya mu misozi biragoye ko abavyeyi bose boronka amahera yo kugura ino mipira kuko murabona irazimvye bose ukuzimba ko mutere ndashatse kuvuga dufatiye ku mikoro y'abene igihugu mugabo hari amashuri yo mu bisagara les écoles d'excellence amarise d'internat je nibaza yuko ngiye kubivugana na nyakubahwa mushikiranganje kugira ngo turabe yuko bitokogwa kuko na jewe ubwanje narigeze kuja kumusaba yuko nshirako embleme ico bita insigne scolaire narabikoze mu gihugu cose mu 2009 gushika mu 2013 nije natanga bijya bimenyetso ku mashati y'abanyeshuri rero nimba muri ministere barampaye ugo ruhusha nkabikora mu gihugu cose ku mashure yose pourquoi pas Eden Business Center nje nibaza rero yuko tugiye kubashigikira cyane mu kurondera amasoko muhakazi ugwaruka gwinshi nico cifuzo ca manake kandi tuzobishikako mbere ndashimiye payeje kubona yarabahaye imfashanyo natwe bareba twemereye yuko nabandi bari ku kivi bagiye kuturonsa uburyo sinzi ko mwabibonye payeje narahuye n'umukuru ayirongoye mwarabibonye twaravuganye kandi yaranyemereye yuko mu kwezi kwindwi duca dufata imigambi yose yanditse neza tukatangura kuyishira ku ma platform bazoduha kugira ngo bagire selection y'imigambi manake izoba yashikirije ikigo payeje rero ndabakengurukiye cyane ukuntu mwatwakiriye mu Kayanza nkavuga nti Imana ibahezagire kuva kera narinda abarundi barabahinga barihangira imirimo bici